Ukraine. In the Ukraine, you had Neanderthals located in the location from 43,000 and 45,000 BC. Audio Jungle. Hanyuma muri iki gitabo turamaze kukirabamo gatari gake akareka kuntu abanyafrika bavuye muri Afrika bakaduga bakaja kuba mu ibyo bindi bihugu imyaka ibihumbi amajana ayo angana uko ugiyemo nk'akarorero abo nibo bantu ba mbere baba muri Kuwait. Abo nibo bari bagize Kuwait, urabona ko arabirabura. Kuwait habayo abantu birabura. Abantu birabura mu Bugiriki habayo abantu birabura. Uyu urabona ko ari umwirabura. Hano baratubwira yuko during the upper Paleolithic period, mu gihe cy'icyo gihe imyaka ibihumbi 50 irenganye kugera ku myaka ibihumbi 10 haba mu Bugiriki haba abantu birabura b'Abanyafrika nibo bahaba. Mu gihugu cyitwa Austria cabamwo abantu birabura imyaka ibihumbi 250 irenganye nyuma y'umucunguzi. Mbere yuko umucunguzi atuvukira haba abantu birabura. Turaba handi ni mhehe muri Ukraine. Muri Ukraine ingwano zibera no munsi haba abantu birabura. Abantu baba muri Ukraine barabo abantu birabura. Ukraine. In the Ukraine, you had Neanderthals located in the location from 43,000 and 45,000 BC. Iyo Neanderthals ni ibintu koko bavuga ko bimeze byari bimeze n'abantu bakora nk'abantu ariko ntibubaka inzu bibera mu misozi. Ariko urabona ko ari abantu kuko urabona n'umuntu umwirabure. Bakatubwira ko usomye ngaha one was a territory where Detwa were located in the Burankaya cave bibera mu binogo ntibari bwamenye kubaka amazu. Ngaha muri Ireland haba abantu birabura. Abo bantu biyokereza n'ibigori. Batubwira ko bahari abatwa Eastern African with the Detwa and the Indian occupied. Abatwa n'Abahinde nibo bahaba. Turabe ko hari ikindi twabona. Ibindi ntabihari n'ibyo. Mugiye muri iki gitabo aba bita aborigine barakubwira ko nabo arabirabure from Africa. Ngira urabibona ngaha. He suggested that many land aboriginals
were also African origin. Iki ni ikindi gitabo cyanditsemo ko abo bantu baba muri ibyo bihugu bari abantu birabura. Muri iki gitabo uzogisome uzakubwira ko n'Abanya-Australia ari abantu birabura. Byanditse muri ibi bitabo. Abantu rero bose barirabura nk'uko tubibona ngaho. Uno munsi bashaka kubwira ngo n'abazungu.